yakiranye akanyamuneza kenshi iyugururwa ry'ibiganiro bihuza leta y'u Burundi hamwe n'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya. Ihuriro ry'imigambwe y'amateka mu Burundi rimenyesheje Uburundi n'amakungu ibi bikurikira. Imigambwe igize ihuriro ry'imigambwe y'amateka mu Burundi irateye intege leta y'u Burundi hamwe n'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya ngo babandanye ibyo biganiro baza baratanguye mbere babisozere neza. Dufatiye ku ngendo leta y'u Burundi hamwe n'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya, umuryango w'ubumwe bwa Buraya bihaye ko kongera kunagura imigenderanire. Twishimikije utwigoro tudasanzwe twa leta y'u Burundi, twagaragaje ishaka ridasanzwe ryo gushaka gusubira gukorana n'ibihugu bigize umuryango w'ubumwe bwa Buraya, haba mu bijanye na politiki, mu by'ubutunzi, birabana n'imigenderanire, mbere n'ibindi byose bikenerwa hagati y'u Burundi n'ibyo bihugu bigize uwo muryango. Tugakenguruka ingingo iherutse gufatwa na leta y'u Burundi yo gusubira kubandanya ibiganiro mu ntumbero yo kubahiriza ingingo y'umunani y'amasezerano y'Ikotonu mu gace kayo ka kabiri. Twishimikije kandi ingingo yafashwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye isaba ko ikigo kijejwe ibimenyesha amakuru cotegura ibiganiro n'ibigo byo kumenyesha amakuru byahagaritswe nyuma yaho habaye igeragezwa yo gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015 mu ntumbero yo kurabira hamwe uko byosubira gukora. Turashikiye ataguhiga imanga ico cose gitsimbataza ingendo ya demokrasi, iterambere mu by'ubutunzi, imibano, imico n'imigenzo hamwe n'intwaro ibereye. Turakenguka kandi umwitwarariko wo gutegurira kazoza keza bene gihugu bo mu mico yose ku civugo nyamukuru cyo gushigikira iterambere rirama kuri bose kandi mu mutekano. Igiteye agahinda nuko kugeza n'ubu hacigaragaza ikwiragizwa ry'ivyegeranyo by'ibinyoma ku gihugu cacu, bigakorwa na bamwe bataratahura canke ngo babone intambwe Uburundi bumaze kugerako mu bijanye no gutsimbataza amahoro, demokarasi n'iyubahirizwa by'agateka ka kiremwamuntu. Kubw'ivyo byose imigambwe ihurikiye mu ihuriro ry'amateka mu Burundi ishikirije ibikurikira. Abarongoye imigambwe igize ihuriro ry'imigambwe y'amateka mu Burundi barashimira by'imvamutima nyenicubahiro mukuru w'igihugu cy'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye ku bijanye n'ingendo ya politiki ifatiye kongera kunagura imigenderanire n'ayandi makungu, iterambere rusange no mu gushira imbere ibiganiro mu ntumbero yo gutora umuti urama mu bibazo byose abarundi bacamo. Abagize ihuriro ry'imigambwe barashimishwa n'uko impunzi ziriko zirataha ku bushake bwabo, bagashimira ishirahamwe rijejwe gutahukana impunzi HCR ryamana ntaryo riri hafi ya leta muri ico gikorwa, bakongera bagatera intege leta bayisaba kubandanya ico gikorwa kugira ngo abarundi bose bahuze basubire mu zabo, gutyo nabo bafashe mu kubaka igihugu c'amahoro n'iterambere. Imigambo kandi irateye intege leta y'u Burundi n'ishirahamwe y'ubumwe bwa Buraya mu kubasaba ko batojananya abahuru ngo bahendwe n'amajambo y'ububeshi, babandanya babona inzira batanguye yo kunga ubucuti hamwe no gufashanya nk'uko byamye bibaranga kuva na kera na rindi. Ihuriro ry'imigambwe risavye rishimitse inama nshingamateka y'ubumwe bwa Buraya kudaha agaciro ivyegeranyo bigayitse byakozwe n'akaguko abashingamateka 40
bakora no mu w'abarundi bari hanze y'igihugu atakindi kibaraje ishinga atari ugushaka gusubiza Burundi mu njyane zitagira izina nk'izo igihugu caciyemo inyuma y'igeragezwa ryo gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015. Ihuriro ry'imigambwe rirashimiye cyane abarundi ku mwitwarariko bafise wo kuvavanura n'ibikorwa bigayitse byo guhungabanya umutekano aho vyozana na hose. Ihuriro rirakenguka kandi ingene bitanga batiziganya mu gukura amaboko mu mpuzu ngo bagwanye ubukene. Ihuriro ry'imigambwe riranegura ryongera ryiyamiriza amajambo acanishamwo abarundi ashikirizwa n'abagwanya leta bari hanze basanzwe kandi bagirizwa gushaka gutembagaza ubutegetsi igenekerezo rya 13 Rusamu 2015. Ryiyemeje ataguhiga imanga gushigikira leta y'u Burundi mu rugamba yatanguje rwo guhangana no kurwanya ubukene mu nzira y'uko igihugu cy'u Burundi gishikira iterambere rirama. Ryongeye gukeza ishirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya, inama nshingamateka y'u Buraya, ibihugu n'amashirahamwe bigenzi by'u Burundi mu mwitwarariko udasanzwe bidahengeshanya kwerekana mu gushigikira iryo shaka ridasanzwe rya leta y'u Burundi hamwe n'ubumwe bwa Buraya mu biganiro nyavyo byatanguye bihuza izo mpande zose mu ntumbero yo kongera kunga ubucuti. Bigiriwe i Bujumbura kuwa 10 Ruhuma 2021. Imigambwe ihurikiye mu ihuriro ry'imigambwe yemewe n'amategeko mu Burundi. Urakoze.